Bujumbura mu mwaka wa 2002 ni kera ndatangura ndaja mu buzi butandukanye ndakora ikiboyi nk'imyaka 5 hama ca ndaronka umuntu ashobora kunyitsa ubwenge kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 niho naca ntangura gukora uyu mwuga. Umwaka wa 2005 umunsi kuvuga uramaze imyaka irenga karibu hafi 20. Barabesha urashobora kubishobora ukaba ubishoboye ufite amafaranga menshi mugabo hakakunanira kuba ugasanga urushwa n'urya ayatagira amafaranga akahaba neza mu mutekano kurusha wewe uyafise. Ibanga rero ni irihe rero kumbure kugira ngo uzoshobore kwihanganira ivyo bibazo vyose uzoshobore kumva ko je uko biri kose mbwirizo gukora. Ibanga n'ukugumya umutima ukihangana kajya kazi kawe ukora ntuvuge ngo no munsi nda uko mbuze ngo reka ntahe sinzogaruka oya taha uryame wihangane kumbure bukeye Imana irahezagira ukaronka kuko urya munsi utarose Imana iba yahaye uwundi mugenza yuri kubera ishuri gisagara cyo kuvyarira ntico kurerera navuze taha ni Bujumbura nta parasera ndahafise egera muhira abariho wiga uhamenyere kugira kumbure jeho ndiko ndikurira nini ho nyura ko nkapfa umwana azovuga ati kwa papa naha mvuka. Ariko ngaha mu nzu y'ipangano ntiyovuga ngo ngaha ni kwa papa ari inzu buca bakasohora. Gute ni gute? Zineze. Sawa, neza yakora kantu mukankorere. Yego. Cyangwa uyu nuwaca baragakora. Uyu nuwaca baragakora. Twicare basiwe twiganirira gatonga. Sawa rero. Ego ni sawa. Nusaba kongera kameze isheni kuyunguruza umuntu akayiregera kugira kagende neza gushirako n'amavuta twiga hanyuma shashaka amavuta kugira kagende fresh kana gapino na karahetse kuzoba kongera sakuma shashama kandi gato. Okay. Tutaganira ngara kwa dukurikirana kumbure kugira ngo bashobore kumenya muri ubuzima two turaganira ngaha anyumva mu gihe nje gukoresha gakinga kanje saba ko mana cyenda baganiriza kugira tuganire kuzima bugiye butandukanye utangura kwanza uramutsa abakunzi ba media two turakorera kwanza ubaramutse ego ndabaramukice ego ubuzima buragoye nukuyengayenga buke ubuzima turabumenyere natwe tubucamo kubera ukubura akazi dukora yadufise keza ntawe bakora nk'ibi ariko turabimenyere kuko niwo mwuga twize. Witwa gute wewe? Je ndikwa mpawe nayo berekimasi usanga uvuka hehe twidondo yani za commune Gahombo maja hehe ego musi y'ishamba bita Umukinya umusozi Gishunzi ahantu bita twuvega basha ingenda kujya musi y'Umukinya twumve mu Kivoga naho bita Igishunzi nyene no hakurya ahantu bita Kabere muri Ngozi yo ni misozi duhana urubibe. Watangiye gukora akazi ryari rero washitse Bujumbura gute vyagenze gute kwanza kugira ngo murashobore kumenya ubuzima mbega bumeze gute? Ndashika ngahi Bujumbura nashitse ngahi Bujumbura mu mwaka wa 2002 ni kera ndatangura ndaja mu buzi butandukanye ndakora ikiboyi nk'imyaka 5 hama ca ndaronka umuntu ashobora kunyitsa ubwenge kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 niho naca ntangura gukora uyu mwuga. Umwaka wa 2005 umunsi kuvuga uramaze imyaka irenga karibu hafi 20. Gakora urumukambwe ndakamenyereye wagatanguye imeze gute ni gica guteye kwanza kumva ko ushobora gukora cyatumye numva ko ashobora kwa nabonye arakazi keza cyane numva ndagashimye ndakitayeho niko shoboye gukora hama cyakurikiye canja mu gishoferi
baca barangonga ndagira ubumuga icambo gatahari uko ngize ubumuga reka nige umwuga mekanike shoboye ukuza ndakora anya uku kuntu umeze ugendera ku bekiye uku kuntu umeze bikuye n'ubumuga n'ubumuga bw'imoto bangonze ndi umumotari baca barangonga wari umaze ingana gute ukora ubumotari amezi nk'atandatu uvuga ariho ugitangura gusa baca barangonga bangonze ca ndamugaramara umwaka wose mu bitaro ca ndahakora ubumuga ca mbogateka niga umwuga wanje bariwo nzogumana aho guma witekaniye yes ari abantu nk'ubu bariko badukurikirana mugabo avuga ati mbega bino bintu udafise garage udakorana hagutse udafise ahantu hakwiriye ntushobora kubaho mbega uhiza ukabaho gute ngaho mu gisagara ca Bujumbura igibona ko ibintu bisigaye bizimvye uheza ukabandanya gute gufungura mbega urafise umuryango bimeze gute umuryango ndawufise turukanye n'ababanyi uri mu babanyi mumenyeranye bararaba kungene ubayeho nkaje ngaha kuburyo ndahicaye barabaravye ubumuga bwanje baravuga ati uya ntitwomwirukana ngo tumukure ahari kararondera akacumpu k'abana kandi barazi yuko ntunze umuryango baravuga ati reka tumureke yibere ngaho oya abacece intwaro ngaha baracako badekarite barambona bavuga ati uyo omureke ntangwane nabo bambwiye tuwicara ngaho iruhande y'ibarabara nta mutekano uza kudurumba hariho abantu bakunda kuvuga yuko ngo hari ubuzi batokora basuzuguruza kubgawe ni yihe nyigisho ushobora kubabwira oya ukomeye akazi kose ugashoboye wogakora kugira urabe yuko wobaho umwuga utoshigikira n'umwuga wo kwiba niwo kuroga uwo si umwuga nayo umwuga wo gukora icyo ubona kikugaburira kandi mukagihuriza ko n'ababanyi n'abagenzi uwo ni umwuga mwiza cyane ni ikihe ikintu ubuzima bwakwigishije icyo ubuzima bwanyigishije ubuzima n'ukuri bwaranyigishije umubano wo kubana neza n'abantu kubasonera mukuru wawe na mutoya wawe kandi umugambi urukire kirya adashaka yuko ugirirwa nawe ntukakimugirire umaze imyaka igirishika imyaka 20 uri kurakona kano kazi mbega nize ntambamye wahuye nazo muri kano kazi kumbura umaze kuba ikimuga abantu bakura bamuhuriye mu kazi byagenda gute ize ntambamye koko wahuye nazo jewe nkitangura kumugara abo twatukorana ubwa mbere barangaya gose bakagomba kunyigiza inyuma ariko nanje ica ndabasumbye ubumenyi bwo mu mutwe bagakora ibintu bikabananira bakoresha amaboko nanje nkabasumbye ubwenge bwo mu mutwe babikora bikongera bigapfa hama jewe ndikimuga nkabikosora bikagenda neza kandi bikarama cyo navuga roti je no kuvyitaho ndabifate mu mutwe nkama nkuko nafashe ijambo ry'Imana umuntu ariko aragerageza kuraba uwo mengo nta mafaranga y'umurengera ronka kumbura umuntu azofungura umuntu azoriha inzu azigisha abana azogira iki bihava bikagenda gute oya umuntu aratora nyene nko ku munsi umuntu yiriwe ngaha ari umuntu aronka 2,000 biba bikwiriye no munsi uzindutse ukaronka nejo ukabura ukihangana hari igihe umunsi Imana ikugwa ku karonka akazi ugasanga urarose tumwe twukuriha inzu dusubira inyuma gatonya wavuze ko watanguriye mu Kiboyi nigigisha cyo gutumye kwanza umanuka ibujumbura kugira ngo uze gukora byagenze gute ubukene nabona ruguru twari dufise kuko ruguru twari dufise ubukene bamwe bari batunze amaka natwe wacu ntanka twari dutunze ngo ndagire ndavuga ati reka nje gupagasa ibujumbura iyo abandi bari ama ugishi nkene kumenya ugishi ibujumbura cyane cyo kumara kuzi ibujumbura ndiye gufashijemo hamugishi ibujumbura rero vyaciye bigenda gute umugenzi wanje bumubanyi kweri yaramatse n'igihe kinini niwe yamanukanye arashika nino itike naje karayindihira arananyereka naho mba ndashikira kuri sitasiyo twoza imiduga mw'ijoro hama bakaduhemba akaduhayo kurya no kwiryama tukiryamiraho hama ndahava ndaja mu Kiboyi nagikoze nk'amezi 3 gusa ica numva akazi ntikanyoroheye nta nako no kwishinga gukora ica ndabivamwo agifise imyaka ingana jefite imyaka 42 imyaka 42 no kuvuga wamanutse Bujumbura uri mu myaka 22 waje uri umusore afise inguvu akomeye nkabijya byo gukora mu masosiyete Sodeko narayikozemwo nk'igihe cy'umwaka dupakurura ikawa imizigo kuko nari inkomeye gose hama mu nyuma ukimara kuva mu kazi ko mu nzu ucabona umengo woja gukora
gira uyu mwuga w'abandi bariko barakora nawo ndabisabye aranyemerera kabisa ati ngo muri make mu gihe washitse Bujumbura wagiye ukomeza kuronka ikiganza c'abantu bagumye bashaka kugufasha bagushigikira mu kintu basugira ngo kumbure unganye inzobeho baragerageza kuwufasha bakambwira ati wicara ngaho iruhande yanje gumaho hama nawe nkabagamburukira nkabumva ariko inyuma ya byose nabonye yuko ari wo mwuga mwiza gose mbona umbangukiye unanyorohera gukora ukimara kuja mu kimotari wawe tubwiye ko waramaze igihe c'amezi 6 uri mu kimotari hama mu nyuma uza kugira ama accident ni benshi ubunye hari abamotari benshi kumbure muri rya myaka nta bamotari benshi bari bahari cyo kimwe n'uno munsi uva kire gihe amafaranga yari ahari gusumba uno munsi yari ahari kandi yari afise agaciro yari ahari kandi yari afise agaciro ariko ubu naha hari menshi nta gaciro afise naho uburonka 5 canke 10 kabitahana nta kamaro ni ratio y'uwo munsi gutse ntaco yaheze ngo azo kumarira cyane gose nta mugambi wovuga ngo yakuramo hari umuntu akaradukurikira mu mwanya ariko arabona akabona ko hari abagabo koko ashobora kuyangira umurimo nubwo yo bagwaye gute nubwo yabuse ubumuga bungana gute mugabo karo n'undi avuga ati je hari ubuze ntashobora gukora ari ubuze ntashobora gukora iki kintu ushobora kumuhanura oya nkuwo osiwe gusa imbaraga afise ingufu zikomeye byiza no muhanura yuko yokora akazi ashoboye kandi abona bamuhaye ngo bamubyeti kora ikabona gashoboye ngo yango je ngo akunda karengeye nta muntu arengera akazi nta muntu arengera akazi hari akantu dukunda kumva yuko abafunda arababesha abafunda arabasuma umufundi kumbura kumuhaye ikintu atuma kuramwo akantu kamwe akabura akantu kamwe gusa oya ivyo barabesha umuryango umwe agatukisha umuryango bariho ariko si bose bariho ariko si bose umuntu agwaye ikintu kwera azagitorera igihe kwe asha amagorori ndayatunganya nyimbo mbwete nzotorejo nyimbo mbwete ndarikeneye ubunyene nuko nyene wewe itegeko mpaye ndarikurikiza uko nyene nico gituma tukarambiyemwe akazi aha anya uhoro tunda kubasanga bwishwe sanga je ngaha ndahagera isaha ya 11 z'agatondo nkahava 11 z'umugoroba muri make amasaha 12 yose cenda ego kuko natevye nisizera mba ndi ngaha ama iyo wabuze naho rero nkeneye kumenya igihe wabuze naho bava bikagenda gute gufungura bigenda gute ubuzima nabo nabuze ndihangana nkataha nkagenda nkaho nahora nkunda kuza gutora akantu nkamubwira ati ngo pesha akangopesha hama bukeye ndose nkamuhereza ni cya kintu cyo kuba umwizigirwa ahantu busanzwe baye kumbure ntuzobura ingene uba nico cyambere kuba umwizigirwa ubwizigirwa umaze kubura ubwizigirwa naho wowe ufise ibingana gute nta kamaro hari akaje makuru avuga ati Bujumbura ni haba ubishaka haba ubishoboye oya bijya barabesha urashobora kubishaka kubishobora ukaba ubishoboye ufite amafaranga menshi mugabo hakakunanira kuba ugasanga urushwa n'ujya ayatagira amafaranga akahaba neza mu mutekano kurusha wewe uyafise ibanga rero ni riherero kumbure kugira ngo uzoshobore kwihangana ivyo bibazo vyose uzoshobore kumva ko je uko biri kose mbwirizwa gukora ibanga no kugumya umutima ukihangana kajya akazi kawe ukora ntuvuge ngo no munsi nda uko mbuze ngo reka ntahe sinzogaruka oya taha uryame wihangane kumbure bukeye Imana irahezagira ukaronka kuko ujya munsi utarose Imana iba yahaye uwundi mugenzawe hariho umuntu ariko aradukurikirana mu mwanya ari ruguru babandi bagomba ati banaje kabisa je kujibujumbura je nkeneye kujibujumbura nkeneye kujibujumbura abari mengi bujumbura ni paradise niki kintu kumubwira oya gusa atabifitiye umugamba avuga ati ngiye kuhakorera akazaka fise umwuguyu oya yo kwigumira rugura akorora karima ariko kandi mbega ni ngombwa ko umuntu amanuke mu gisagara kuri kumengo twese dusiga muhira turahata twaza ine Bujumbura bivanye n'ukungene biba bimworoheye abona mu buzima bwiwe ukungene bubandanya hariho n'ababaruguru usanga basumba twe turi no mu gisagara kandi wewe yibereye ruguru arima akorora wewe waje no mu gisagara ugasanga arakurusha amafaranga kandi akakurusha n'ubutunzi
bari inyigisho kabisa ikomeye cyane ku bantu bako badukurikirana kumbure ku muntu kadukurikirana muri umwanya mbega ni ngombwa kwiheba gusuzugura akazi mbega ni ngombwa ko umuntu arinda kumanuka ibujumbura ariko kandi umuntu no kuba afise umugambi wiwe akavuga ati jewe nkeneye gushika kuri hinya nkeneye ko ibikorwa vyanje bigenda uku nkeneye gushika muri make ukihihangiro givyo ushaka gushika wavuze ko ufise umuryango yego cefise umuryango umugore n'abana vyaye kabiri nk'ubu umwana wa mbere naramuduganya ruguru ugira kabiri ari kumwe na nyina ngaha mudamu musanze mu bana yego umwana yaduze ruguru kubera iyo kandi abavye bari bujumbura kubera ishuri gisagara cyo kubyarira ntico kurerera navuze taha ni bujumbura nta parasera ndahafise egera muhira abariho wiga uhamenyere kugira kumbure jeho ndiko ndikurira niniho nyurako nkapfa umwana azovuga ati kwa papa naha mvuka ariko ngaha mu nzu y'ipangano ntiyovuga ngo ngaha ni kwa papa ari inzu buca bakasohora Yes bon turangizanye n'ikiganiro cacu rero ijambo ushobora kubwira umuntu wese yakadukikena muri umwanya mbega nirihe ryo kumutera intege mu buzima bwiwe kugira ngo ashobore gukomera mu buzima bwiwe ko ni benshi bacika intege ngaha mu gisagara ugasagana naturubuye bivaye n'ubuzima ariko arabamwe bivaye n'ingene abantu mengo ntashobora kubyihanganira ubu bukene agatuma yemera kuja kwiba ijambo ushobora kumubwira nirihe ijambo no muhanura kuza kwiba n'amakosa kwiba ni icaha kibi yotuma yegera urya abona afise agasaba akamukomera amashi akamusaba ati fasha akakantu kumbura ari umuntu w'umutima mwiza arashobora kumufasha akamuha akamuha uwo munsi yari kuja kwiba akaba barabisivye hama kumbure bukeye naho akaca yishiramwo uburyo bwo kugira ishaka ryo kurondera nasanga upfusiye yes bon reka ndagushimire cyane rero yego namwe ndabashimire yego rakoze ku mwanya washoboye kuduhereza kumbure no gushobora kuganira ku ma experience y'ubuzima ku vy'umuntu yashoboye kwiga mu buzima no kuvyashoboye kugira nibaza ko ari benshi byashoboye gufasha nawe kubwabo yego ku by'umuntu yashoboye kwiga mu buzima n'ibyo ashoboye gukora ni byiza ukabikora kuko twebwe abandi bobo baza kubyiga mu mashuri bakazomara imyaka ariko twebwe ubu n'ubwenge twizwa na bene wacu bari basanzwe babikora nkuko nanje nicaye ngaha urya mwana ashobora kumbwira ati ndipfuza uyu mwuga kubumenya akaza nanje nkabumwisa akawumenya urakoze cyane rero yego namwe murakoze afundi asante cyane nizere ko hagize neza nawe yego nga acha ndaguhangahe tutabesha araza kumpemba inoti ya bitanu ivyo vyonye rugi yego bari kuragira vidage akazi kabaye kenshi kunganisha isheni mbo gushiramwe amavuta gukaza kino cungu kugarangaha anye imbere yego beno kugorora ijanti amasera yose nayasubiyemwo yego abantu urakoze cyane namwe bwe murakoze ramutse bari kwadukurikirana ngaho yego ndabaramukije yego merci beaucoup bakunzi ba Zedondi mwakoze cyane wagize waronse umwanya wo kurikirana ikiganiro cacu ni ubuzima bwanje canke urugendo rwanje gwagenze gute rero umvise urugendo rwa mugenzi wacu hano onya ingene gwagenze kugira amaze gushika ibujumbura mbega nakazi ariko arakona hano onya mbega vyagenze gute rero wakoze cyane wafashe umwanya wawe rero reka ndakubitse kandi ugira subscribe hama gusharinga ibikorwa vyacu kumbure kugira ngo ushobore gushikira nabandi merci beaucoup